absence y'amaregre nico kintu cya mbere cyerekana ko ufise inda. Umuntu wese afise inda ntashobora kubona amaregre muri sous-vêtement. Rero ni nanyimba yabonye amaraso itari kimwe aca harura mbega amaraso yanje nasubiye kuyabona ryari. Dufate nabonye amaraso itari kimwe, amaraso utazi ko amara iminsi 5, 1 2 3 4 5, aha amaraso aca agenda. Rero aciye asubira kuyabona ro 28, bisigura ko nsubiye kubona amaraso ro 28, bisigura ngiye mu yindi cycle, ngiye mu kundi kwezi. Bisigura rero ukwezi kwa Nina kwamaze iminsi ngahe kwaheze ro 27. Donc uja muri ovulation ro 14. Rero jour d'ovulation bayiharura uko uharura iminsi 14 uhereye inyuma, uhereye imbere namanze kuyibereka usanga bidasa. Rero cyo usanga abakobwa benshi bihenze ngo nari naharuye iminsi 14 gusa ngo nciye ntwari inda. Oro yaharuye ahereye imbere rero cyo usanga nkuko cycle ya 20 rero nako ahereye imbere ahereye inyuma twabonye azogwa ro 8 jour d'ovulation gusa ahereye inyuma azogugorewe. Cyo gituma rero imba ovulation izoba ro 12. Wewe roduze urubuto rwawe rutreze ruzogera rwafuwe ntiruzoba rugihari. Ntigwasohoka rotreze rukateze ruzoba rwafuwe ko urubuto rw'umugore rumara 12 canke 24 urumva gogo ntiruramba. Rwogo rufakiri kare gusa imbuto z'umugabo zo zimara iminsi itiye nukwezi kudahindagurika. Nimba nina yabonye nimba yagiye nimba kwezi ko kumara 27 jours acaro izindi 27 jours urumva azoguma ari 27 jours nyene ntizihindagurika. Kandi tuvuga Mukije abakunzi bayaga nawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza hiwanyu mu nkunde ndabakengurukiye cyane kuba mwarahisemo kudukurikirana ibyo tubashikiriza ndazi ko ari biza bibigisha sibaza bibasambura nibiza bibaha ubumenyi mu bintu bigiye bitandukanye. Jewe nyene ni na Merveille kuri mikro ya mbere ndabaha nikaze mu kiganiro cacu. No munsi murabona yuko natewe iteka ryo kuba ndi kumwe n'umuganga ahagiye kudusigurira byinshi bitandukanye ku bijanye na cycle menstruelle. Abakobwa nizera yuko mwafasha agatebe bwira mwicare kugira ngo twirinde kuza turihenda kubera ukutamenya. Reka ndamuha ikaze rero yongere atwidondore kuri Yaga Nawe TV. Karibu cyane. Mwaramutse cyane bakunzi ba Yaga Nawe TV. Amazina yanje ni Irankunda Nelson. Ndi umunyeshuri mu gisata cy'ubuvuzi dukoresha ijambo medicine. Ego twiga muri hôpital militaire cyangwa Université de Ngozi ico kimwe. Kazi cyane rero nizere ko tuza kuyaga byinshi byerekeye amagara yacu. Murakoze. Ni ryambere ushitse ngaha kuri Yaga Nawe TV. Cyane ni ryambere tukubonye nka muganga araba bashobora kuba bakuze mu buzima busanzwe, ariko turashaka utuganize gatoyi ku rugendo rwawe rw'amashure. Sivyo ukuntu wiyumvisemo nyene kuja mu bintu by'ikiganga nyene, genre umuntu nyene kugira aje mu kintu hari kibacaye muteye no kwita nka inspiration. Mbega wewe vyagenze gute? Tuganirize mu ncamake. Ego murakoze. Novuga natanguye amashure muri 2008 ndayaheza muri 2021. Ego narize amashure y'intango nko abana benshi tutangura amashure y'intango, ndiga primaire, ndiga 4e cycle. Ndagenda no muri première poste, ndashika muri seconde, ndashika muri terminale. Ego novuga ko naje muri 2020 année académique 2021 niho nakoze exeta, ndashobora kuronka 74% muri exeta. Chamba ndagenda kwiga muri Université y'u Burundi aho nako niga muri IPA Mat. Niko rero kucenja gukora ikibazo cya medicine ndaronka amanota meza. Ndaje kwiyandikisha, ariko rero nko dusanzwe tubizi medicine ni faculté iremereye, ni faculté igoye, n'abanyeshuri bakeya tuyijamwo navuga tubikunze canke usanga nyine ufise umuntu canke ufise inspiration canke ufise abantu baguhanuye canke ufise icyo nuvuga nyine inspiration, ufise nyine inshuti za hafi, abantu nyine baguhanura bakwereka inzira ukwiye gucamo. Ego nafise umwigisha wa physique no yambwiye ati nako niga IPA Mat. Umwigisha wa physique wo muri terminale yarambwiye ati wewe nakwigisha ndabona ko ciye ubwenge, il faut kuja gukora ikibazo cya medicine wogitora.
ariko uwo naramwinyoye ndamukura mvuga ati uriko urambesha. Ngiye gutora urupapuro kw'ishure rya diplome d'etat aho kw'ishure nahora niga ko abigisha bose barambwira ati uriko wiga iki, ndiko niga mate muri universite, barambwira ati genda ukora ikibazo ca medicine. Umva abo n'ama inspiration nagenda ndonka n'abantu bagenda bampanura, urumva umwigisha yarakwigishije abazi niveau yawe. Ego rero gusaba abigisha sinabakurikiye, sinabumviye, ndagenda muhira barampanura. Ndafise mukuru wanje yitwa Pacis, niwe navuga amba hafi gose amanura mu bintu, yaragerageje nawe nyene ariko biranga. Donc faculté ya médecine usanga iremereye, usanga nyene ni imyaka myinshi, imyaka 6 uri kuriga. Naha rero ntashaka ko ama specialité ari specialité usanga imari imyaka 5, mvuce bati imyaka 6 wongere ku 5, imyaka 11. Wari uciye ubwenge kwanza sivyo? Wumva utinya iyo myaka canke hari ibindi bintu wowe wari warapanze mu buzima ati jewe n'imyaka 3 wamacenja muri ibi? Hari ibindi bintu wari usanzwe warapanze wewe kugira wumva ati iyo ni imyaka myinshi yo kwiga kandi usanzwe unaciye ubwenge? Donc umaze guheza amashuri usanga ufise uturaka twahanaha nyene. Naho mfise abanyeshuri nigisha kuri ordinaire nashobora kuronka 500,000 ku kwezi. Urumva ndiko ndonka 500,000 ku kwezi mfise imyaka 19, niho naje amashuri mfise imyaka 19. Umwana w'imyaka 19 ariko aronka 500,000 ku kwezi, ucumbwira bivemwe ngo aje kwiga iyo myaka. Urumva ni dossier ndende. Kandi ikindi naco naratabara gose mathématique. Ico naco caranyereka neza kumenga no kwiga mathématique. Gusa hanini yarayo mahera nariko ndaronka ku kwezi umva 500,000. Umwana w'imyaka 19 muri za 2020 urumva ko 500,000 yaramera menshi. Ico rero c'amahera cyane cyo cyariko kirantuma ntoja muri iyo medicine ntoheba, kuko uriko wiga medicine nta bintu vy'amahera ujamwo. Uri umunyeshuri uko uhenze ukaja mu mahera, turetse abakobwa bo urumva ikibindi dosi. Urumva bisa nyine wige point nta kindi. Rero ico kintu c'amahera nico kiriko kiratuma ntoja kwiga medicine. Ba uratangura medicine hama uca wumva wabikunza nyene no urabikunda. Cyangwa uvuga ati nige bihere nyene canke wacu ubikundira mu ndani? Donc maze gushika muri medicine naciye nsanga ariho hantu hanje ahubwo. Naciye nsanga nari nazimiye kuko nari nize biochimie. Urumva wize biochimie usanga nyene niyo medicine nyene. Rero nka twebwe twiga turi abana barenga 100, twese twize biochimie kiretse abanyeshuri babiri n'uwundi umwe atize biochimie. Urumva medicine mu ncamake ni y'abanyeshuri bize biochimie. Rero maze gushika muri medicine naciye nsanga ahubwo nari narazimiye, naciye nsanga nari nagiye ahantu hatariho kuba nari nagiye muri mate nize biochimie. Naciye nsanga rero ndi mu bintu vyanje, ndi mu bintu nkunda. Ego reka tuje muri sije yacu n'umusene navuze yuko tuje kuganira ko kijanye na cycle menstruel, no kuvuga yuko tuvuze ko twumva cyane abakobwa sivyo, abahungu ntimurimo cyane. N'umusene nabazane umuntu adufasha kubitahura, gushobora kubitahura uko wawe, ariko ndashaka no musi wige kubitahura neza kuko benshi usanga baduhaye ama version atariyo. Muganga mbega ku bantu bariko baradukurikirana badatahura icayi co cycle menstruel bokibatahutsa? Ego turashobora kugerageza tugatahuza benshi bashoboka. Bavuze cycle menstruel nico ni Gifaransa, mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda tuvyitwa imihango canke ukwezi k'umugore canke ukwezi k'umukobwa. Rero bavuze cycle urumva ko ari ibintu cycle nyene n'ibintu biguma vyisubiriza. Menstruel nayo ni menstruation canke règle. Rero bavuze cycle menstruel ni cycle y'ama menstruation canke cycle y'ama règle. Règle nayo turazizi, ni règle mu Gifaransa tuvuga ko ari écoulement du sang au niveau de la vulve. Règle nuko kuntu amaraso asohoka avuye mu gitereko agasohoka hanze akaboneka. Rero bavuze cycle menstruel nuko kuntu biguma vyisubiriza buri kwezi. Yego abakobwa bari mu gutandukanye sivyo, haraba misi yose novuga yuko imisi yose abakobwa baba bari mu marègle sivyo, no atari je ndi mu marègle n'undi ari mu marègle, donc byumvikana ko dufise imisi igiye itandukanye. Mago woshobora kugerageza kudutahuza ukuntu iyo cycle menstruelle yubatse mu mubiri w'umwigeme? Donc ikintu ca mbere nohera ko mu kuvuga cycle menstruelle, mbega amaregle aza ryari, iyo ayo maraso aza ryari?
kenshi abakobwa novuga muranka amaregre umukobwa arabinyegeza umenga ni ibintu biteye isoni umenga ni ibintu nyine atubwira abantu atoganiriza abandi ariko mu gihe ayo maregre ataje umukobwa wese aca ajugumira mu gihe atabonye amaregre aca agira ubwoba atangura kwibaza mbega wa muhungu twabonanye itariki zingahe mbega sheri wanje agatangura guharura amatariki urumva kandi atayabonye nawe uca atangura kujugumira mbega ko ntakibona amaregre ubwo singwaye ariko rero cyane cyane bakunda kugira ubwoba kubera aca atangura guharura mbega wa muhungu twabonanye ryari urumva rero barayanka ariko iyo bayabuze ikiba ingorane kandi ikindi nacyo itegerezwa kuba ingorane kuko absence y'amaregre nico kintu cya mbere cyerekana ko ufise inda umuntu wese afise inda ntashobora kubona amaregre yiwe umuntu nawe usanga nta bantu usanga bari anormal nyene akabura amaregre dufate ntiyabonanye n'umuntu amaregre kareka kuza birashoboka ariko bishika gake arashobora kuza yatewe ni changement y'amahormone cyangwa sanga afise ibivyimba muri ovaire biba bitewe n'amastress donc hari ibintu byinshi bituma amaregre ataza ariko rero mu gihe uyabuze no cujugumira ngo uraraba n'igihe giheze utayabona haheze nk'amezi 2-3 utabona amaregre aho nushobora kujugumira nyine ukavuga ati reka nje kubaza muganga ego ukwezi kumwe bari normal ukwezi kumwe utabona amaregre ni normal birasanzwe ego gusa haheze nk'amezi 2-3 utabona amaregre gusa ikintu cya mbere hanini kiba cyabiteye no kuba ufise inda ego mbega nabajeti iyo cycle menstruelle yubatse gute mu mubiri w'umukobwa aho bitangurira gushika aho bihereza turashaka ubituganirize ego reka twishure ico kibazo duhereye ko umukobwa wese afise abakobwa bose amaregre ukwezi k'umukobwa kumare entre ya 21 jours gushika kuri 35 jours ni kuvuga ukwezi kwa kuri munsi ya 21 jours ucura abaganga bakabigufashamo ukwezi kwa kurenga iminsi 35 jours ucura muganga akabigufashamo peu importe abakobwa ko bafise iminsi itandukanye iyo minsi tegeza kuri iri muri iyo interval soit ufise ukwezi kumara 21 jours cyangwa kumara 23 gushika kuri 35 urengeje ngaho birifo consulta abaganga bakakurabira ikibazo ufise rero meje kubaza ngo iyo cycle yubatse gute mubaje iyo cycle ngo yubatse gute dushobora kucishura twisunze ino calendrier iri nga dufate ko muri cycle dufise ibintu byinshi dufisemo amafaze agira twavuga kurane cyangwa tukagira abiri turashobora ko dufise phase y'amaregre phase ya mbere tukaba phase folliculaire hamwe na phase d'ovulation hamwe na phase lutéale cycle igizwe n'amafaze ane turashobora kuvuga ko afise n'amafaze rero tukavuga ati phase folliculaire na phase lutéale gusa donc tuvuga amafaze ane canke amafaze abiri rero tuvuge iyo cycle yubatse gute muri iyo cycle rero uvuze yubatse gute niyoza ko ubushatse kuvuga ati mbega muri iyo cycle indani bimeze gute indani muri cycle bimeze gute n'igihe umukobwa amenya ati uyu munsi wanje wa ovulation n'uyu mbega n'igihe nobona n'umugabo nka saminda n'igihe nobona n'umugabo sinsaminda nizeye ko ari ivyo mugomba ko twishura ego nshaka ko wishura ivyo kurikije ivyo nyene byo kumbwira by'amafaze dukoreshe rero ino calendrier twishure ico kibazo uwo mukobwa wacu tumwitwe gute tumwitwe inde Nina tumwitwe Nina dukoreshe cycle iri hagiriye parce que dufise ama cycle abiri hari abakobwa bafise cycle iri hagiriye n'abandi bakobwa bafise cycle iri ihagiriye ubwo cycle iri hagiriye no kuvuga nimba Nina yagiye mu maregre le 4 novembre azosubira kubona amaregre yiwe le 4 décembre no kuvuga ukwezi kwiye kuri hagiriye ntiguhindagurika rero ushobora kuvuga ati nagiye mu maregre le 4 novembre nsubira kubona amaregre le 5 décembre ukacivuga ngo kwahindaguritse oya niko uko niko waguhindagurika tuvuga ukwezi ko guhindagurika mu gihe kwarengeje iminsi 5 ubu dufate Nina ari kuja mu maregre le 4 aca jayo le 4 umva ucego cisubira nka 10 umva ko zurengeje ko iminsi 6 ahari ukwezi kwa kuri ihagiriye muga kuri munsi ya 5 aho ukiri hagiriye ukwezi kwa kurenza ko umunsi umwe iminsi 2 iminsi 3 iminsi n'iminsi 5 aho buri hagiriye ntucuvuga ngo ukwezi kwanje guhindagurika mu gihe urenze iminsi 5 dufatire ko Nina afise ukwezi kuri hagiriye sinzi dufate ko ukwezi kuye kumara dufate benshi bakunda gukoresha 28 jours reka dukoreshe 27 jours
dufate ko ukwezi kwa Nina kumara 27 jours. Nina rero ari hagiriye abaganga twandika nabi uko nyene. Nina ari hagiriye rero dufate ko Nina afise ukwezi kuri hagiriye nubwo kudahindagurika kandi kumara 27 jours. Mbega rero turabe ni umunsi wa Nina wa ovulation nuwa umunsi wa Nina iminsi Nina ashobora kubonana n'umugabo agasaminda niya iminsi Nina ashobora kubonana n'umugabo ntasaminda niya. Rero ushobora kubaza ati ovulation mbega ni iki cyo kintu cha ovulation uri kuravuga ovulation ni iki? Ovulation ni umunsi urubuto rwa Nina ruzosohoka ruje gusanganira urubuto rw'umugabo niyo bitwa ovulation. Hama periode de fertilité niyo minsi Nina ashobora kubonana n'umugabo agasaminda. Periode non fertile ni minsi Nina azobonana n'umugabo ntasaminda. Rero ivyo byose mu kubikora duhera ku munsi wa ovulation. Ntegeze kumanza nkamenya mbega umunsi wa ovulation wanje nuwa. Nibaza ko umukobwa wese azi gukarikira ukwezi kwiwe iminsi kumara. Reka dufate ko Nina yagiye mu maregre iyi tariki imwe niho yatanguye kubona amaraso. Navuze regre ni kubona amaraso muri sous-vêtement. Rero Nina nyimba yabonye amaraso itariki imwe. Aca harwa mbega amaraso yanje nasubiye kuyabona ryari. Dufate nabonye amaraso itariki imwe amaraso itazi ko amara iminsi 5 rimwe kabiri gatatu kane gatanu aha amaraso aca agenda. Rero aciye asubira kuyabona ro 28. Bisigura ko nsubiye ko amaraso ro 28 bisigura ngiye mu yindi cycle ngiye mu kundi kwezi. Bisigura rero ukwezi kwa Nina kwamaze iminsi ngahe kwaheze ro 27. Donc gutangura cycle itangurana n'amaregre. Itangurana n'amaregre cycle itangurana n'amaregre. Nukuvuga nimba asubiye ko n'amaregre 28 nukuvuga haje cycle nshaje. None tubwiye yuko amaregre amara iminsi 5. Hari abantu usanga amara nk'iminsi 3. Regre zimara entre ya 3 à 5 jours. Urengeje 5 jours. 5 jours umva yo consulta muganga ni biri anormal ni 3 à 5 jours. Yego. Rero Nina abonye amaregre ro premier akasubira kubona yandi ro 28 ucubona ko ukwezi kwaheze ro 27 ushobora nuri harimo iminsi ngahe kuva ro premier gushika ro 27 harimo iminsi ngahe ucuyiharura 1 2 3 4 5 nibaza kuza gusanga ari iminsi 27 bisigura ko Nina afise ukwezi kumara iminsi 27. Yego rero twabonye ko dufise amafazi ane. Iyo ifaze ya mbere wayimbwiye ko ari ya maregre. Iyo fazi ya maregre ni duhara iminsi 5 1 2 3 4 5 amaregre ashobora guhera ro 3 cyangwa hera ro 5. Ayi ni faze ya mbere ubu yihejeje ihera ro 5. Kitugere muri faze bitwa phase folliculaire. Phase folliculaire ni ya minsi urubuto rwa ruba ruriko rurakura. Numva umuntu wese n'umuntu avutse amanza gakura n'urubuto rero rukiri gato rugakura ujya munsi wa ovulation umunsi urubuto rwakuze nyine hageze ko rusohoka. Rero muri iyi phase bitwa phase folliculaire itangura iwa kuzotangura ro 6. Ni minsi urubuto rwa Nina ruzoba ruriko ruragira gute rurakura hariya mu maovere mu mafollicule. Rero iyo minsi niyo twitwa ni ya phase folliculaire. Gusa iyo minsi mu kuyimenya neza reka tumanze tugire jour d'ovulation ugira ucubona neza phase folliculaire na phase lutéale uciboneka neza. Tumanze tura umunsi wa ovulation mbega ko Nina yagiye mu maregre ro premier akwezi ko guhera 27 kumara iminsi 27 ni gute Nina umunsi wa ovulation nuwa ukumenya umunsi wa ovulation twize muri primaire cyangwa muri secondaire batubwira ko ari iminsi 14 y'amaregre yawe ngo 1 2 3 ku munsi wa 14 ngo niwo munsi wa maregre. Ariko ivyo sivyo abakobwa umunsi wo gusama wa ovulation umunsi wa ovulation bavuga ko umunsi wa ovulation ngo tuharura ngo iminsi 14 iminsi 14 ariko si uko babiharura uharura uhereye inyuma. Rero muri secondaire cyangwa primaire batwisha ko harura uhereye imbere ngo 1 2 3 gushika ku munsi wa 14 ngo ni umunsi wa ovulation ariko ivyo sivyo mu guharura uhera inyuma. Nubwo ukwezi kwa Nina kwaheze 27 mu guharura rero Nina cafata ahereye inyuma harura iyo minsi 14 uhereye inyuma. Ucuharura nukuvuga ufata 27 moins 14 jours cyo dutora 13 jours nukuvuga umunsi jour d'ovulation Nina azuba ni mu maro 13 tubiharuye turabe. Uharura rero iminsi uhereye inyuma 27 uhera kuri umunsi nyine ukwezi kwawe kwahereyeko. Ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani 9 10 na rimwe na kabiri 13 10 na kane. Urana ko umunsi twahuriye neza rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani 9 10 na rimwe 12 13 14. Umunsi werewa Nina wa ovulation n'uyu Nina urubuto rwe ruzosohoka ro 14. Ni nkuko nari guhera imbere uhereye imbere turabe rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani 9 10 na rimwe 12 13 14 aha bigwanyeko bivana na cycle. Reka dukoreshe dufate ko ufise cycle yabimara 21 jours turabe
umunani 9 10 na rimwe na kabiri 13 14 urabona ko ari rowiti duhera imbere naho urabona ko ikibaro 14 rero bivana n'ukwezi nimba afise 27 biraza kugwana biraca bivana rero n'umisi ukwezi kwawe kumara urabona ko afise ukwezi kumara 27 biza kugwana ahereye imbere ahereye inyuma hose ni ngaha 14 ubu urumva nta ngorane gusa rero normalement mu kubiharura duharura duhereye inyuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na rimwe na kabiri 13 14 ubwo umunsi wa ovulation ni euro 14 rero ku bantu nabo usanga baja nko mu mahego kabiri mu kwezi akabona amaraso kabiri mu kwezi ico nacyo n'ikindi cigwa duhava tukigarukako tumanze turabe uyu munsi wa ovulation twanye ko ni nazo jya muri ovulation 14 rero jour d'ovulation bayiharura uko uharura iminsi 14 uhereye inyuma uhereye imbere namanze kuyibereka usanga bidasa rero ucu usanga abakobwa benshi bihenze ngo nari naharuye iminsi 14 gusa ngo nciye ntwari nda oro yaharuye ahereye imbere rero usanga nkuko cycle ya 20 urana ko ahereye imbere ahereye inyuma twabanye azogwa rowiti jour d'ovulation gusa ahereye inyuma azogwa rowiti ahereye imbere azogwa 14 urumva ko biba bidasa usanga ari yagumye abonana n'umugabo ngo ovulation yanje izoba 14 kumbe ovulation yabaye rowiti usanga samyinda ngo none ngo baganga barambeshe watugwe dore iminsi 14 imbere gusa ngo je nahari iminsi 10 ngo nayiharuye iminsi 14 ari kugwa 14 gusa ngo nabonanye n'umugabo rowiti ngo ciye nsaminda oro yabiharuye nabi uharura uhereye inyuma rero ko niko hari umunsi wawe wa ovulation rero kuri uyu munsi wa ovulation umubiri w'umuntu urahindagurika umubiri w'umuntu si icuma si machine nk'imashini turayiprograma ikaguma iduha bya bindi nyene gusa umubiri w'umuntu urahindagurika nico gituma mu kwikingira ucuharura ucongera ko iminsi 2 imbere n'iminsi 2 inyuma nibyo bitwa prisme 2 jours nuko vuga nimba wamaze kubona ko ovulation yawe izoba 14 ucongera ko iminsi 2 imbere le 15 na le 16 hamwe n'iminsi 2 imbere inyuma le 13 na le 12 nuko vuga ovulation yawe izoba entre le 12 na le 14 na le 16 nuko vuga ovulation urubuto rwa ruzosohoka entre le 12 gushika le 16 rushobora gusohoka le 12 cyangwa rusohoke le 13 cyangwa rusohoke le 14 cyangwa rusohoke le 15 cyangwa rusohoke le 16 ireri iminsi ni minsi uri umugore utegezwe kwirinda kubonana n'umugabo mu gihe udashaka gusama umwana ni minsi utegezwe kubonana n'umugabo mu gihe ushaka gusama umwana rero jour d'ovulation nuko bayiharura icyo nico cyambere duhereye ko gukarikira umunsi wa ovulation nuko bayiharura uraharura uhereye inyuma hamuga cyongera ko iminsi 2 imbere n'iminsi 2 inyuma nukuvuga rero nina niba afise amaregla iminsi mara 27 jours iminsi ya ovulation yibiza bari entre le 12 gushika le 16 turabere icya kabiri niyahe minsi nina niyabonana n'umugabo wiwe azosaminda niyahe minsi nina nimba adashaka kubona n'umugabo wiwe ategeza gukoresha agakingirizo kuko adashaka gusama inda rero iminsi nina niyabonana n'umugabo azosaminda tugira tuyirabe ni iminsi nyene ya ovulation kuko ngaho urubuto rw'iyoruzo bagwasohotse le 12 niyabonana n'umugabo umva bizoca bihura n'ubwo umugore aca saminda iyi minsi ya le 13 urubuto rw'iyoruzo bagwasohotse ubonanye n'umugabo uzoca saminda gushika le 16 iyi ni minsi ubonanye n'umugabo wawe uzotegezwa gusaminda kiretse nimba imbuto z'umugabo zidakomeye cyangwa urubuto rwawe rudakomeye cyangwa habaye izindi ngorane gusa normalement iyi minsi ni minsi ubonanye n'umugabo uzotegerezwa gusama inda rero abantu benshi bagore benshi baca bakoresha ibinyene kandi nivyo gusa baribagira iminsi imbuto z'umugabo nazo zimara mu mugore nubwo umugabo wawe nimba mubonanye nimba mubonanye ro 11 imbuto ze ntizizoba zirafa zizoshika n'iro 12 zigikomeye nimba mubonanye ro 10 imbuto ze ntizizoba zirafa zizoshika n'iro 12 zigikomeye zice zurana gwa rubuto rwawe muce musaminda dengira ndako yindi minsi iminsi ya mbere twabonye ushobora kubona n'umugabo gasaminda ni ro 12 gushika ro 16 niya yindi minsi rero cyo duhari iminsi imbuto z'umugabo zimara nubwo umugabo yamubonanye uyu munsi ariko wa mbere zizoshika kuwa gatanu zigikomeye imbuto z'umugabo zimara iminsi zishika iminsi 5 zigikomeye zikikurimwe wowe wa mugorewe cyo gituma rero imba ovulation izoba ro 12 wowe ro 12 urubuto rwawe ro 13 ruzogera rwafuwe ntiruzoba rugihari ntigwasohoka ro 13 ro 14 ruzoba rwafuwe ko urubuto rw'umugore rumara 12 cyangwa 24 rumva gogo ntiruramba rwogo rufakiri kare gusa imbuto z'umugabo zo zimara iminsi 5 rero wewe ovulation yadufate ko yabaye ro 15 ro 12 ukabonana n'umugabo wawe iyi ro 11 urumva ko ro 11 imbuto z'umugabo zo ziguma zibaho gushika na ya ro 12 zizoba zigira ko zimara iminsi 5 nimwabonana n'umugabo wa ro 10 imbuto z'umugabo zizoba zikibaho ko zo zimara iminsi 5 ro 9
gushika rowiti uharura iminsi 5 uhera hanyene 1 2 3 4 5 umva imbuto z'umugabo nimwabonana n'umugabo wawe rero guhera ryari iyi rowiti uzosama inda kubera imbuto z'umugabo zizoshika yaroduze urubuto rwawe ruzosohokera bice bihura haciye aba fecondation muce muvyara umwana nimwabonana n'umugabo wa ronefu ucuharura 1 2 3 4 umva zizoba zigize gute zigihari bice bihura n'iz'umugabo n'iziwawe muce muvyara umwana yiro disi yose gushika ro 11 ro 12 aho urumva bizogwana mu gushika ro 16 rero abagore benshi baharura iyi minsi turuto gwe ruzosohokera akaca abona ati iminsi nona n'umugabo nka saminda ni ro 12 gushika ro 16 agaca yibagira imbuto z'umugabo nawe iminsi zizomumaramo imbuto z'umugabo zikumaramo iminsi 5 niyo minsi 5 rero uharura iminsi 5 imbere ucuyikuramo imbere yawe virasuka yikuramo nyuma ntiyiharura kubera n'inyuma imbuto z'umugore zizoba zafuye kera urubuto rw'umugore zizoba rwafuye naho mwobonana ngaha umva ntiruzohura ko rwafuye roseze nawe z'umugabo zigero 17 umva ntivyohura rero harura imbere gusa ucuharuye iminsi 5 imbere 1 2 3 4 5 ni kuvuga rowiti uraye nk'ubu mubonanye n'umugabo wa roseze urabe 1 2 3 4 5 imbuto z'umugabo rodisi zizoba zigize gute zifuye naho rw'umugore ruzosohoka roduze umva ko bitazigera bihura z'umugabo zafuye rodisi rw'umugore rusohotse roduze umva ntivyigera bihura rw'umugore rusohoka rusanga z'umugabo zose zageze gute zafuye rero iminsi ubonana n'umugabo wawe ugasaminda ni guhera iyi rowiti gushika roseze aha nimwabonana n'umugabo wawe uzosama inda rero niyo bitwa periode de fertilité iminsi ushobora kubona n'umugabo wawe ugasama inda turare iminsi ushobora kubona n'umugabo wawe ntusama inda ya minsi nyene bitwa iminsi yo kuryosha ibintu iminsi nyene y'imitagato yo kuryoherwa ni iyi minsi guhera iyi minsi y'amarege turayikuramwo 1 2 3 4 5 ni minsi umukobwa ari mu marege ntiyishiramo rero iyi minsi ya roseze na roseti iyi minsi guhera kuri 17 gushika kuri ya 27 yawe iyi minsi nimwabonana n'umugabo ntushobora gusaminda kubera urubuto rwa ruzoba rwafuye roseze urumva ruzoza roduze rufe roseze urumva ngaho iyi minsi ya rosisi na roseti 17 gushika 27 nimwabonana n'umugabo wantu uzosaminda kuko urubuto rwawe n'ubw'umugabo ntibizoshobora guhura rero niyo bitwa periode non fertile iminsi ushobora kubona n'umugabo ntusaminda naberetse nk'akarorero nk'ubu urubuto rwawe ruzosohoka roseze ucibonana n'umugabo wawe rosisi urabona ucuharura iminsi 5 imbuto z'umugabo zizokumaramwo iminsi 5 1 2 3 4 5 urumva ko bitazigera bihura na rwa rubuto rwawe ruzosohoka roduze nico rero twovuga kuvyerekeye iyo cycle menstruelle murakoze donc urumva kuri cycle menstruelle umuntu wese aharura yiwe yaharura yiwe hama akaca kurikiza bijya byo guharura uvuye inyuma nk'abantu nabo usanga ca kibazo nakubaza nyene ugasanga bagira nk'amaregre kabiri okay canke ugasanga abo bantu bari irrégulier nabo bica bigenda gute baca baharura gute yego ico kibazo rero c'abantu bagenda mu maregre kabiri cyangwa abantu bari irrégulier ni kibazo ibiduje kubona ngaho kukuntu baharura iminsi ibi bikora ku muntu ukwezi kwe kudahindagurika ukwezi kwe kuri régulier ukwezi kuri régulier naye babwiye nukwezi kudahindagurika nimba ninabonye nimba yagiye nimba ukwezi kwe kumara 27 jours acaro izindi 27 jours umva azoguma ari 27 jours nyene ntizihindagurika kandi tuvuga kwezi ko kuri hagiriye mu gihe kurenza iminsi 5 sinzi ko naye babwiye rero umuntu afise ukwezi guhindagurika ni kindi cigwa niyo bitwa irrégulier none uvuga ko irrégulier ryari uvuga ko irrégulier mu gihe ukwezi kwawe kwarengeje ko iminsi 5 dufate ukwezi kwawe wahorja mu kwezi ro 4 umva ko wari gusubira kubona amaregre ya ro 4 décembre ucibona kubona amaregre yawe ro 10 décembre urumva ko warenze ko iminsi 6 aho muri ico gihe ubura irrégulier gusa harenga ko nk'umunsi umwe iminsi 2 iminsi 3 iminsi 4 gushika ku minsi 5 aho bukira irrégulier rero ubu irrégulier mu gihe ukwezi kwawe kurenza ko iminsi 6 iminsi 5 kuduga rero uri kuvuga ati mbega ibi bintu deje kubona kuko nubabona ovulation ibi vya periode de fertilité iminsi ubona n'umugabo gasaminda ntusaminda kumuyihagiriye naho bimeze gute kumuyihagiriye rero ibi ntibikora kumuyihagiriye acakarikira ibindi umuyihagiriye rero ucurambega ukwezi kwanje guhindagurika gute uraharura dufate uharura urumva uragereranya mu ncama umuyihagiriye kenshi
biramugora ingene yoharura iminsi ye kubera turestima mu ncamake umwihegiriye ucuharura amezi ufata amezi 8 canke amezi 9 ukaraba ingene iminsi yawe yagiye irahindagurika umva urisunga dufate dukoresha amezi 8 kugira tunyanyurutse dufate mu kwa kabiri ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwindwi k'umunani mu ncamake ukoresha amezi 8 canke amezi 10 kugira ubiharure neza gusa dukoresha amezi 8 dufate ukwezi kwa mbere ko kwamaze iminsi dufate 20 ukwezi kwa mbere kwamaze iminsi 20 ukundi kwezi kuca kumara nka 30 jours mu kwezi kwa gatatu ukwezi kwe kwamaze dufate 27 aha naho kumara 25 jours aha naho kwamaze 22 jours aha naho kwamaze turashobora kuvuga 28 ukwezi kw'indwi naho iminsi yo yamaze 29 aha naho kumara dufate 30 ni kuvuga uwo muntu afise ibintu biriyahagiriye kubera ukwezi kwa mbere kwamaze 21 jours ukundi kuca kumara 30 jours urumva ko yamaze kurenzana ya minsi 5 yamaze kuyirenza umva birahindagura 21 30 27 umva nk'uyu ntashobora kumenya mbega akoresheje ibi aza guhara ngo ukwezi kwanje kumara 27 jours reka nkuremo mu 14 oro nawe ngaho ukwezi kwe kwamaze komye 21 jours urumva agiye gukuramo mu 14 nimba kumara 27 mu 14 aza kugwa ryari ro 14 nimba kumara 20 ukwe mu 14 aza kugwa ro 8 urumva ko ibintu bidasa ovulation ngaho izogwa ro 14 nayo gwe ro 8 urumva ucisanga uri kurasama indu tifuje ucisanga uri kubikora nabi rero ngaho uburi muyihagiriye tuba dufite izindi formule tuza gukoresha mu kugufasha rero ngaho ugira uharure jour d'ovulation mbega konfise ukwezi guhindagurika jour d'ovulation yanje ni ryari ahantu ku gapapuro ukandika tukwezi kwa mbere kwamaze 20 jours aho nyine uba wiyizi nyine uzuriraba ukavuga tukwezi kwa kabiri kwamaze ukunuko ukuca uvyandika ahantu ukabibona nkuko jere mu mezi 8 vyifasha uku cyangwa akoresha amezi 10 ni sawa ukavuga ati mu mezi 8 yiwanje vyifasha uku none jour d'ovulation yanje ni yahe imisi y'agasamo yanje ni yahe mu kuyiharura rero cyuharura ukwezi uraba ukwezi kwamaze imisi mikeya mu kwa mbere wamaze 21 jours ukacura n'ahandi hamaze imisi myinshi ni he aha kuri 30 mu kumunani wamaze 30 rero ucugira écart ucuraba ni ucugira intervalle ukagira entre la 30 ya 21 na 30 na 20 na 30 ucubona ko ucugira rero muri intervalle ni ucuzura kweramo iyi intervalle ya kombi ya 30 na 20 ni kuvuga wewe ngaha ni kombi ko ari 10 rero ucuzura harura wisunze ibi nyine biri ngaho rero cyo dufata ukwezi kwamaze iminsi mikeya ni janvier yamaze 20 jours ndazandika ngaha cangira ya mu 14 jours kugira nshike muri jour d'ovulation ndiko ndabigiye cagasamo mu gihe mfise ukwezi guhindagurika nabetse ko umanze ukagira ibi hama gucura iminsi ukwezi kwamaze iminsi mikeya n'ukwezi kwamaze iminsi myinshi rero cufata kwa kwezi kwamaze iminsi mikeya ni 20 gukuramwe ya 14 kugira mbone jour d'ovulation ni combien ni 14 moins 21 ni 7 jours hama nonga cingira cyamfata kwa kwezi kwamaze iminsi myinshi ni 30 mu kumunani hama cycle yamaze 30 jours cyamfata ya 30 jours moins 14 30 jours moins 14 ikiba combien 17 jours tu as 17 jours rero iyi intervalle ya 7 ucufata iyi intervalle guhera kuri ro 7 gushika ro 17 ino intervalle yo umuntu afise ukwezi guhindagurika aca akoresha ufata iminsi mike n'iminsi myinshi ucukwa mu 14 na 17 dufate rero ko ufise ukwezi guhindagurika irya mbere wabonye amaregre ro premier ro 3 irya kabiri ukaciyabona dufate nka ro 5 ure ko ufise ukwezi guhindagurika nababwiye ucumanza ukandika ku gapapuro ibi byose ukabitegura ukwezi kwa mbere gushaka ukwezi k'umunani ukabitegura neza ati je vyifasha uku ucufata ugahuramwo iminsi myinshi n'iminsi mikeya ni ukuvuga rero kubera ukwezi kwa guhindagurika ndushobora kuvuga ngo jour précis nyene ngo umunsi wanje wa ovulation n'uyu kubera birahindagurika romba birahindagurika kwa 20 kwa 27 kwa 20 umva birahindagurika wewe muri ico gihe nta munsi ufise ngo uvuge ngo umunsi wanje n'uyu cyo bituma yace dukoresha iyi intervalle iyo bavuze intervalle nawe urumva ni entre ya 7 gushika ro 17
nire n'iminsi ucuguma wirinda ni ukuvuga soit iminsi ovulation izoba ku munsi ro 7 cyangwa ibe ryari ro 17 umva ni ro 7 8 9 10 gushika ro 17 dufate ko wagiye muri regle ro 3 comme ucugira iyo intervalle ucugira soit ovulation izoba 7 jours 1 2 3 4 5 6 7 bana ro 9 cyo tumukunda kubona abakobwa benshi bavuga ngo nasamye inda ndi mu maregle umva abase abona yavuye mu maregle nka rose umva regle zizohera ro 7 aciye ovulation izokiba ro 9 umva nkwavuga none nkiva mu maregle mbona n'umugabo wacu nsaba indubwo nyene kubera iki afise ukwezi guhindagurika we azohera ro 7 gushika ro 17 umva yashoboye none nkiva mu maregle ngo ciye nsaminda ntamenye ko afise ukwezi guhindagurika uciye umuharango ngo iminsi 14 nyuma oya ntibikunda rero nyimba nk'uko dufate yabaye ro 3 urumva 1 2 3 4 5 6 7 ro 9 ovulation ishobora kuba ro 10 gushika ya minsi nga interval y'iminsi 10 kuva ro 7 gushika ro 17 n'iminsi ucukoreshere iyi interval uvuga ati soit izoba ku munsi w'indwi ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu ku munsi iri sifi gusa kumenya ati nagiye muri regle ro 3 nagiye muri regle ro 5 ucuharore iyi minsi gusa 7 gushika ro 17 bivanye ni na cycle yawe iyo imara iminsi n'imisi mikeya iminsi myinshi n'iminsi mikeya cukarikira hari uzosanga afise hari uzosanga afise 8 na 18 canke 10 na 18 wowe bivana n'iminsi yiwawe ucukarikira wisunze iminsi yiwawe nko mu gihe udakoresheje calendrier nawe nta bindi bimenyetso umukobwa ashobora kugira mu gihe ari mu gihe c'agasamo ibimenyetso birahari byinshi bishika kwereka bikavuga ati peut-être ndabona ndi utarinze no guharuka avuga ati ndabona ndi mu gihe c'agasamo ibimenyetso birahari bitari bike ikimenyetso cya mbere ni augmentation di libido umva abagomba abayumva nyine ashaka kubonana n'umugabo wiwe iyo libido nayo ni libido no gushaka kubonana n'umugabo abayumva nyine ashaka gukora imibonano yafise ubushake nyine yumva abonana agomba kubonana n'umugabo wiwe canke ufise shiri wawe nawe nyine kumva ugomba ko mubonana yoja kumuramuka abonana umva abafise ubushake bwinshi cyo ni cya mbere cya kabiri naco aba agize hariho perte vaginale irya bayitwa ibisa nk'irya blanc d'œuf nyine ikweguka gose icyo ni ikindi cya gatatu afise temperature ubushuye buraduga gatoya temperature corporelle mu cyo temperature normale ni 37 degrees usanga ari nko ma 38 yaduze negative temperature agacika intege cyane cyane iyo désir sexuel niyo cyane iba iri imbere hari abantu bakunze kuvuga yuko umukobwa ariho dufate nka cycle yanje ihera le 27 ihera le 27 le 28 umva ntegeza kuja mu yandi marègle yego ukaca usanga iyo ibyo kuravuga by'ubushake gushaka kubonana n'umuntu biri muri ayo matariki ya le 25 le 26 naho haba habaye iki kutaba uri muri ovulation urumva ko umubiri uri kuritegurira kuja muri ya ovulation sensibilité yo mu mabere hose akoma yumva umenga mu mabere ari ibintu bitariko biragenda neza urumva ko ugomba kubonana n'umugabo temperature ikaduga hakaza irya perte vaginale irya rero umva nk'ibibaye mu maro 25 26 umva umva ucumete ovulation yanje iri mu kugera umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri hagira ngire ovulation oya mvuze nko mu gigombo se mu marègle ugomba usubireyo ngomba asubire mu marègle donc urumva ya cycle yanje imara 27 jours ivyo bintu iyo sensation nkayigira 26 25 ya akaba ariho numva ukumva iyo sensation urumva bya ovulation deja ari kubaruka 14 yari kuba 14 ivyo nayisanse kuvyumva hiyo wari guteza kuvyumva ngaha ariko nkaca ndavyumva mu matariki muri aya matariki ngaha normal ma scientifique maduvise ibyo dukorera ko tukavuga ati bimeze uko ayo masensation cyangwa ubwo bushake uteza kuvyumva muri aya matariki ya 14 cyangwa aya majour d'ovulation uvyumvise no rero
usanga ari izindi ngorane bice bisaba ko consult umuganga akakurabisha parce que kwa muganga turavuga ati umuntu ari normal ibintu biri normal bimeze uku rero je bimeze uku il faut ko turaba indani ko atakindi kintu atakandi kagorane waba ufise nimba ayo masanzation yumvise ngaha twe twari tuzi ko tuyaza kuyabona muri aya matariki c'est-à-dire que utegeza kuja kwa muganga tukaraba neza indani ko atabindi bintu byo biri ko atakandi kagorane ubu office hari ibindi na bintu navyo byuko muri ya periode ya marègle ugasanga umukobwa arashavura gose arishofa genre atari kubera ububabare sivyo ariko nyera yumva umenga abantu arabanse yumva umenga izo sensation nazo ziva ku nimwe navuga ko abakobwa banka marègle abayumva nyine umenga ntiyoja mu bantu abayumva nyine umenga afise ibintu nyine bitari normal nyine uyumva nyine atanezerewe kenshi abakobwa benshi nagenda muravyo maso ndabona atari mu marègle usanga yahora afise morale nyinshi yagabanutse morale kandi amarègle kandi arababaza arègle usanga afise amarègle ababaza umva ntiyoca gumatwenga kandi ariko arababara règle ari umukobwa afise règle douloureuse usanga afise règle zibabaza yari mu marègle ababara aribwa urumva nk'uyo ntashobora kuca gumanezerwa acaguma ashavuye acagumana amastress nyene rero règle ari gusanga afise règle zibabaza canke ugasanga ntabikunda ntagomba ko abantu bomenya ko ari mu marègle ibintu byinshi gusa cyane nico kintu ca règle zibabaza urumva ashobora ko afise règle zimubabaza hariho n'uwonzi arinda kuja kwa muganga bakamutera amaserumu kubera règle gusa urumva muri ico gihe nta mpamvu yo kugira umunezero canke ateza kuba stress yego nko mu gihe navyo bidashitse kuko hari abusanga atari nuko birashika bitarashika bazi nkajya amatariki nakubwiye bafata nka le 26 le 27 le 27 le 26 na 25 nzosubira mu marègle le 28 le 27 nkumva ndashavuye nkumva ndansi ibintu byose sindabona mu marègle sivyo ariko niyumva nyene nabi numva atari uko numva nansa marègle kubera gombaza ushobora kuba nsanga ntazi ko umva nyene no mubiri wawe nyene bije mu mubiri bije mu mubiri wawe transform ega umubiri hariyo système nerveux cyangwa système hormone ibintu bikorera mu mubiri bariko birategura cagiye kigomba kiyize ama hormone de stress ariyo hormone atera ama stress urumva kwera umubiri wawe nyine ubugira uje muri izo stress z'amarègle ugasanga nyine biriko bibera à l'intérieur système nerveux na système hormone ugasanga ama hormone atera ama stress aciyagwira parce que umubiri wawe ariko witegurira kugwana intambara y'amarègle cyangwa y'amarègle douloureuse rero ivyo ni ibintu wowe udategeka ni ibintu bibera indani muri wewe ibyo ama hormone ama adrenaline ama hormone de stress ni système nerveux cyangwa système hormone biba biriko bikorera indani muri wewe biriko vyitegurira cagihe ugomba ujemo cyo usanga rero nawe byagushikiriye mbega ni gute ni iki wohanura abigeme ko turatandukanye sivyo dufise amacycle atandukanye ni iki wohanura novuga abigeme bariko baradukurikirana ku bijanye no guharura iminsi yabo icambere no hanura abigeme niko icambere na mbere mwigeme wese ategezwa kumenya mbega ukwezi kwanje kuri ihagiriye canke kuri ihagiriye cyo nico kintu cambere mwigeme wese ategerezwa kwicara agaharura akamenya mbega ndihagiriye canke ndumwihagiriye ko twabonye biharurwa ugutandukanya nimbura umwigemere hari abigeme bakunda ibirori kuryosha ibintu udagomba gusaminda naberetse ngene mwobigira naberetse ngene uharura iminsi yawe y'agasamo utagomba gusaminda urashobora gukoresha agakingirizo ubukingirizo buradandazwa mu mafarumasi hose rero ico no hanura umwigeme wese nuko yomenya umunsi wa ovulation periode de fertilité periode non fertile ukamenya mbega kwezi kwanje kuri hagiriye canke ni kuri hagiriye yego reka ndabashimire cyane rero ku mpanuro nziza muduhaye ndetse no kucigwa muhejeje kuduha nizera yuko nitwakenera n'ibindi dukenera kumenya ku bijanye n'uko umubiri wacu ukora tuzobatuma kandi mukatwitaho yego murakoze gose ku kanya keza mwaduhaye ko tuvuga ngo votre bien-être notre passion kumenya amagara meza y'abene gihugu n'umunezero wacu mu yindi mvugo nimwadukenera nibaza ko tuzobitaba yego murakoze yego reka nkengurukira mwese mwako muradukurikirana duhure mu makomate duhanahana ivyiyumviro yari na Merveille tuzosubira ubutaha sobanukirwa
umenye itunga ryaranze ihanga ry'abarundi yaga uyagire aba